Yesu nashimwe. Amen. Imana igomba ko tugira gute? None ikibazo urejejwe. Ego ubutumwa bwakwiye. Ubutumwa bwakwiye n'ukwezwa. Imana nishimwe. Uyu n'umukuru. Ariko jewe nama mvuga butumwa. Iyo ndabwiriza mparamukirana yaja kuvuga ubutumwa abantu benshi muranaba ingene avuga ijambo ry'Imana ntimugire ngo nivyo yarahuye byo gutwara n'umuvuga butumwa. Abatunzi iyo batunze cane n'ijuru nta mpundu zivuga, ariko umunyabyaha yihanye n'ijuru bavuza impundu. Kandi Imana ntishobora guhimishwa agashitsi n'icubahiro c'abahambaye canke n'ubukene bwawe canke n'ubwenge bwawe. Ibyo irazi ko biva kuri yo, ariko iyo wihanye n'impundu ziravuga mini. Nagomasheko amajambo makeya nuko yavuze mugiye mu yindi nzu uzurara ugira gute. Hariho abaterera urusenga bakarutera inkwi zikinjiramwo bakaguma baziraba ingene zigendagenda, ariko abagabo bandi nabo iyo babonye zimaze kujamwo baca bakwega n'ingoga ngo ntizisubirwe nabi, bakaja bazishira mu bwato. Icyo ngomba gukora no gukwega urusenga ngo ifi zafashwe ntiziducike. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hariya mu kibanda baravyumva. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Dusome mu gice cya 3 n'umurongo wa 10. Aya majambo umuntu wese ari muri iki kibanza n'abari hanze banyumva bumve aya majambo. N'amajambo y'ibibazo. Umva, ishengero rinini ryasanze Yohana Umubatizi ariko arabatiza. Yohana Umubatizi rero acaragara abantu baje uko yari mw'imwemu y'Imana, abona muri bo abo bantu ko bari mu bumara bw'inzoka, akababarira ngo bihane bampe imbuto zikwiranye n'ukwiranye. Iyo niyo nyigisho yariko arigisha, ariko mu nyuma birinjira mu mitima y'abantu. Aho ngomba gusoma rero havuga ingene abantu baciye bamubaza icyo bokora. Kuri 10 rero ishengero riramubaza riti none tubwire dute? Arabishura atumviza amapunda abiri, rimwe narihe utabifise, numvise ibyo kurya nagira atyo. Kandi haza n'abatoza kori kubatizwa, baramubaza bati mwigisha tubwire dute? Inyishu ziratangwa. Arabishura ati ntimugatoza abantu ibiruta ibyo mwagezwe. N'abasoda baramubaza bati tweho tubwire dute? Arabishura ati ntihakagire umuntu mutangisha impongano kandi nagirize ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Abana bari baje mu gikorane kwa Yohana Umubatizi. Twazindutse turabatiza harya. Hariho abantu kumbure barasenga aha, hariho abantu kumbure bataranabatizwa, hariho abantu kumbure batarumva iyi nkuru y'ubwami bw'amahoro
icyo wokora kugira ngo ukire. Nagomba banze nsindire gatoyi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Pawulo na Sila bari mu ibohero, Imana irasangayo bariko bararirimba, bariko barashima Imana, inzugi ziriyugurura, isi ihinda agashitsi kubera abakozi b'Imana bari mu ibohero, maze inzugi zugurutse, umurinzi w'ibohero acaraza, azanywe no kuraba abantu bari mu ibohero, yibaza ko abantu bamucitse, maze muri icyo gihe wa muntu atangura kuhamagaza imuri, atangura kuraba, ariko Pawulo avuga ngo turi hano nta n'umwe yacitse. Ikibazo ciwe cari kimwe gusa, nkora iki none? Kwimbohe zitatorwe, kwimbohe zitancitse, kandi ibohero ryuguruye, kandi ntaza baryuguruye, nkora iki? Inyishu imwe, wihane nawe mu nzu yawe. Umva, ngahanwe turi mu bapolisi bashinzwe umutekano w'igihugu, nibo bashobora gutunganya neza by'umutekano n'iby'igihugu. Hariya babashize ibibazo nk'ibi biraje rero. Hariho abantu ngaha muri bikoraniro babatoza ko hariho bamwe babanje guhabwa ikonji ngo batoje ikori kumure ngira babishira mu mufuko utobatse nka Zakayo. Abakuru bavuze ngo nibabanze barorere bageze abandi nabo barabe. Ubu hariho abandi bariko baratoza ikora abandi nabo ngira ngo baracarorere. Aha ntihabuze n'abacamanza. Matubise numviriza kwirambye abacamanza barabavuze ko mugabo nabo nyene naho baravuze ko kuko bize amategeko nabo nyene bararinda. Narumvise umwe yishuye ati wowe dutabara nyakubahwa, hari ukuboko ko duhanamiye kuri nyuma byogenda neza. Umviriza rero uyu munsi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Muri ibyo ugenderamo bibi, ikibazo ni iki? Wakora iki kugira ngo ukire? Ntugatoze ibirenze ibyo wagezwe gutoza. Ntukagirize ibintu abantu b'inyama, ntukakabange impongano. Ingero bakugereye ikumumbe agasanga ugomba kuba mwiza. Turi mu ngoro y'Imana, twavuze ngo twumvise ijambo rivuga ngo tubabera kuko Imana imeze gute? Imana ntigingurire, Imana ntiyimpongano, Imana ntirenganya, Imana iragororotse, Imana ntiyiba, Imana ntigwara, Imana ntisinzira, Imana ntizopfa. Niye kandi abere naho bazopfa bazozumfasha. Umva, uri ngaha mu ngoro y'Imana rero, uri umukristo, ndiko ndabitegereye aba bantu bose badaha n'abakristo beza babigende bameze neza. Ariko Imana yozana akageresha, Imana yozana akageresha kakazunguruka hejuru ku mitwe yabo. Bakoze Imana kakagomba kakaza naho iwacu karabere kuri hoyo karabere ahari ukwera busore gacimanuka aha abantu benshi bokwera none bohava bapfana. Nari mu gihe cya Nowa hasigaye bangahe? Bakeya. Mu gihe cya Loti ho hasigaye bangahe? Bakeya. Iyo bavuga ukwera ni ugutandukana n'ikintu cyose cyitwa icyaha. Kandi rero ndagira kubari Imana ntihindishwa agashitsi nuko turi benshi. Oya,
Imana bizi ni bamwe gusa. Jewe ndakunda abantu bose bo mu mashengero yose n'abari muri Pentecote bagiye kumira yandi mashengero yabo. Iyo duhuye ndakunda, ariko ijambo ndababarira ni rimwe: abantu tujana tuzobashira hamwe. Iyo bavuga ishengero rya Kristo rizumviza z'abantu binjira muri Pentecote, z'abantu binjira muri Katolika, z'abantu binjira mu idini ritari Anglikana ari Metodiste, zose ziririmbure oya, abantu bazoja mu ijuru n'abakijijwe bari ku kimenyetso cy'Imana. Kubera ibyo rero nta mpamvu zo kuvuga ngo mbega ninde mbega oya. Je ndi umukristo wa hehe? Wo mu mutima. Ndashinga intare. Umva. Reka tugaruke ngaho. Maze ishengero riramubaza muri rusange, twokora iki? Tumva arabanza araborohereza, ndabafise amapunda abiri, ni ukuvuga abafise ibyo bafise nibahakene, nibabahe basangire n'ababo bagire ubumwe. Ico ni ca mbere. Ikigira kabiri naco arababarira. Umuyaga ngo buragiye, ariko reka tuvuge nka Yohana ntiyari afite mikrofone. Abagowe n'abari hariya kure ntibasubira kunyumva, ariko bakeyi baraha barashobora kunyumva. Haca haza rero iyo abantu bose bafise ikibazo, iyo habaye ikibazo abantu ntibaja mu kivunga, umuntu wese aca yibariza ku gatwe kiwe. Abantu barabagije ibyabo, none tweho twitwa abatoza ko ibyacu bizogenda gute? Urumva barashitse mu migwi, muri rusange yishuye, ariko rero abatoza kori ntibararonka inyishu yabo. Twebwe abatoza kori ibyacu bimeze gute? Inyishu ngiyi, arabishura ati ntimugatoza abantu ibiruta ibyo mwagezwe. Hariho abantu barenganya mu gutoza ibintu bagatoza n'ibirenze, hari n'ababitoza ntibabishikane. Jewe mu myaka ya kera nari nkiri muto, hari ikintu cabaye ahantu, nari mfise ibintu nakora, ajya kugezaho umuntu umushatsi utangura kumunguka, abaciye mu bintu byinshi. Hanyuma rero hariho umugabo umwe rero yatoje amakori ya komine, dukura ari umutoza kori atanga amatike mu isoko. Uwo muntu yabihereye akiri muto, yari yarakuze cyane. Mugabo igitabo ciwe ataburamwo amatike, kirimo amakashe ya komine, gifise kumbura inimero muri komine. Ico gitabo nticigera gihera, ariko yari yarakoresheje yandi matike pembeni irari mu Buyenzi. Ayo ni ico gitabo nico canyaruka amatike akihuta, ariko kiriya kizokontororwa amatike ngira ku munsi hataho 3 canke 4 mw'isoko yose. Hanyuma rero uraza abantu iyo bakiri bato bararinduka, baba banashushe cyane. Ubundi munsi rero twari dushoye ibintu by'ibitungwa, aca agomba kudutangisha amahera. Hanyuma rero turamurinda, turayamwima, ati tugomba utabure muri kiriya gitabo. Twari twarabimenye, hari umuntu w'inshuti yiwe twagendana, udatabiye muri kiriya gitabo ntituyaguha. Hanyuma ati tuvuga, duca turigira, twari nk'abantu 3. Harya rero umusuma nta gabo agira, kandi hajya inkozi y'ikibi ntigira ijambo. Turagenda rero muri icyo gihe turamubarira tuti utabure muri kiriya gitabo, udatabuye hajya ntituguha.
hanyuma rero bayamanyama yanyu bashamba ngo murazi jewe turazi kuri gisuma wije komine tuzomumarira musitanteri tangura kudeye irekanira dutoje poro mugabo rero kuko twavuga ati ibyo bitumba tuzobishikanira Bujumbura ku macuniro duca turavuga ati reka adutaburire ahagomba duce turicana ku ikomine tuvuge ati turanira aya matike ko ariyo bitwaje Bujumbura ku macuniro ntibazo yadufatanye umwe rero acaramubarira ati barya bahungu bagende ko neza urabaho bahaye amatike bavuze ko baca kwa musitanteri mu nyuma arahava ati garuke baje mugomba kucisha umutwe araduha amatike turamuha n'amahera turongera ko ibibwirije duca turageye aha rero mutoza kori unyumva wewe uri gisuma gitivye abantu bamwe civye abarundi bose n'abanyamahanga bari muri iki gihugu wihawe kandi utoze birya bakugeze gutoza urumva hariya turabandanya haza n'abasoda nabo ati tugire dute yewe ibintu by'uyu munsi hano biragoye haza n'abasoda nabo baramubaza bati tweho tugire dute arabishura ati ntihakagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma kandi ingero zanyu zigire gute umva rero kumbe araho umuntu yagiriza umuntu ibinyoma jewe narakoresheje amiga abasirikare muri 91 hariya Kaga hariya mu ntara ya Cibitoki hanyuma dufata iminsi ibiri turavugana ijambo ry'Imana n'abasirikare n'abajandarume polisi ntayo ariho muri Nyagihe hanyuma rero turapfundika amakuru kandi bakakijijwe basengera hariya ku ntara mu Buyende turapfundika amakuru tumviriza rero twebwe turi hanga ryatoranijwe n'Imana dukoranije kuba abami n'abaherezi mupfukame tubasenge abantu bazoba babateye abi murakurikize amategeko masinyiraniye n'igihugu ariko mukabona abantu baje bakagorora ibiganza imbere yanyu uko bibiliya yanyu igereka abo murabagira imbohe mubashikirize barashoboja uzobatako imana izobimuho kandi ntihaze hagire umuntu wo muri mwebwe asahura ibintu by'abanyagihugu ntihaze hagire umuntu wo muri mwebwe akora ibyaha turapfundiza amaturo sawa baca barapfukama turabasengera inama hanyuma rero basubiye gushinga intara bagarutse habamo abagabo babiri barenze amategeko twasezeranye dupfukama imbere y'Imana basigaye mu cito abandi nabo baragarutse baca bashima Imana kubera iki Imana yacu ni inyakuri irera ukagomba kuyikorera niwere nk'Imana numva ntugatangishe abantu intongano hoya reka tureke ibyo ndabona abantu bahoze twe umurengankuba nibo bagoye gusa reka dusome ibindi uhoraho yanka bisa n'ibyo duce twimuka duheze ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani mwegerega muri unité spéciale ngaha kuza kwigisha ngaha aha twigisha abantu bakomeye bafise ibikorwa bikomeye kandi turagomba kudoma ku rutoki kugira ngo Imana ibahe umugisha ibahe kwera no kwera imigani 6:16 haravuga ngo ibyo uhoraho yanka hari ibintu 6 uhoraho yanka mbere n'indwi bimusesema amaso
tubarabya abantu b'Imana ntibakora ibyo. Oya, umaze gukora kimwe muri ibyo ubunyuranije kwa kwera ntibishoboka. Reka ibyo tubirengane. Igitabo cy'Abaheburayo kandi hatugira duhezeka impamvu mwibaza ko turabangana. Igitabo cy'Abaheburayo 12. Iyo umaze gukora ibyo Uhoraho agomba, ukirinda ibyo Uhoraho yanga, hariho ijambo ngomba kukubarira riba rigukwiye, kandi iryo jambo naryo utarigira ntuzobona ubwami bw'Imana. 12:14 igitabo cy'Abaheburayo. Mukurikire kugiriranira amahoro n'abandi bangahe bose, n'ukwezwa kuko utejejwe atazorana. Mwizigame ntihagire umuntu agashikira ubuntu bw'Imana, kandi ntihagire umuzi wo kurura umenya ukabahagarika imitima, abenshi bakandura. Ntihakaremwo umushakanyi canke igihumane nka Esawu yaguranye ibyo kubasaburaga kwiwe ingabo rimwe, kuko muzi yuko hanyuma hamwe yagomba kuraba umugisha atemerewe, kuko atabonye uburyo bwo kwihana, naho yawurondera cane arira. Ariko tuba mu bikone binini ukavuga ngo abantu bagomba ntibegera bahaguruka, ukazibona abantu bose barahagurutse. None wihana, icya mbere no kwihana ibyaha kugira ngo mwemere baronke ikibanza. Reka twivugire ijambo hano havugana, mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bangahe. Reka ikinezera abantu nakibabarire cyane, mugiriranira amahoro n'abantu bo mu karere uvamo, sibyo? N'abantu bo mu muryango we wanyu, sibyo? N'abantu mukorana bonyine gusa, sibyo? N'abo mu nzu yawe gusa, sibyo? Oya, Imana ntigira urubibe. Mugiriranira amahoro n'abantu bangahe. Kubera iki twogiranira amahoro n'abantu bose? Muba hari ijambo rimwe rinezera cyane, n'ingene tuzoba turi mu ijuru. N'ubugaya uzoza usanga ari yari, n'ubutemera kutazi ingene yiteguye uzomusangayo, kandi ijuru uzoribana. Mu ijuru nta nkokora. Urabona nyene iteka yaza aravuga ngo bagomboye bari mu nzu y'abandi ngo bagomba. Ibi ni vyino hamwe Imana yompe iteka, namwe n'iteka ikabatera iteka, ikazotwambika amahoro tukakunda tugahurirayo. Ntabwo imbere bari baduha. Hariho akaroge karozwe ba sokuruza gaca karatwandukira. Mu ijuru nta n'ubwoko bubayo, nta n'ukurongora n'ukurongorwa bibayo. Abafarisayo barabibajije ati Imana zimiye tuzoba tumeze nk'abamarayika b'Imana. Niho ncampereza sisubira gusoma ivyahishuriwe Yohana 7, hanyuma ucuraba wewe wuzuyemo ingorane, wewe udahuza n'abantu bose, wewe wamufise uruhagarara muri iki gihe. Mu gihe kizoza ngomba ndakwereke uko bizoba bimeze. Ivyahishuriwe Yohana 7:9 usanga iwanyu barimo n'abatari iwanyu barimo. Hanyuma y'iryo muri shengero ryinshi atawushobora kurihanura, wo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere y'iyo ntebe y'umwagazi w'intama. Reka dusubiremo ku murongo w'icenda, subiremo nitonde ndagomba gusoma cyane
twakorera neza tuzoribanamo n'abantu bo mu mahanga yose mu moko yose iyo bakubwira zose ntanezerwa ndumva n'abantu iryo jambo ni ryiza cyane n'indimi zose n'amahanga yose tuzobana mu ijuru ugomba ubwanjye ko tubana ariko hariya tuzobana cyane hariya tuzobana hariya murabarira abantu abantu bose abantu bangana bose bagira abantu bose kuko no mu ijuru iyo tubajana bazojayo ye bangana bose amen ubizale wajana ku munsi wo kubaganiriza sinzi ko hari ikibazo ku isi sinzi ko mu bagomba ko tuzokubatiza mbere twana wihabwa utandukane n'ibinyuranye n'ariho amatubwino duta umubizale twagomba kubaza umuntu yoba afite ikibazo naho yoba ari hariya hanze abantu bose baramubaza hariho abantu bigumye no gukorera Imana badashobora gukorera Imana ariko waje atatuzanye uzove n'atatujanye ibi turabikoreshereza ngaho umva n'abasoda baramubaza n'abatoza kori baramubaza reka twongere ku bindi hano bitari hano n'abasuma baramubaza n'abasambanyi baramubaza ofisi ikibazo uzobuwe kandi mpemu yera azoroka ikibanza hanyuma mpemu yera azokurongora kugira dusenge Imana aha uzuye abandi barapfukama ngaho yaruzura ariko tugira dusenge ariha baze bemere ibyaha byabo abana nabigishije mu mahera n'ibyo ibintu byose yavuga ngo n'ibyo y'ibyo hanyuma rero turamubarira tuti none uyu munsi urengeye turi umunyabyaha ati mugombe mumbe mikoro ngende ndavuga ko ndi umunyabyaha tumva rero hariho inganuke ryiza Yesu yazanywe no gukiza abanyabyaha wihane ibyaha byawe ariko ibyo watwaye bigaragara hanati wabitwaye bigaragara biracariho biguma bikurega urihana ubisubize bene byo niho uzobushinze intango wihane ati none bazomfata oya ntawufata umaze kubohorwa na Kristo Yesu abakozi b'Imana bamuherekeje barasubiza ibintu yibye ibintu wabiruza mu nzu yawe yihane usubize utakari ubuwe tugorora ibiganza dukoresha icyubahiro Imana Yesu nahabwe icyubahiro ahabwe icyubahiro kandi